hari igihe umuntu apanga ugasanga hadutse ibindi bintu twarababwiye yuko mu misi yahera imashini imwe yari yagize ikibazo bisaba yuko abantu bava hanze baza kuyikora no kuvuga rero iyo habaye akantu nkako kugira ngo dusubire ku murongo bidutwara umwanya munini cyane nuwaciye nk'umunsi umwe wonyene gusa tudakoze biratera ikibazo gikomeye uca tugenda turagira buke gushika aho bya birarane byose tubanza kwikura nk'ubu mu kanya nariko ndaraba twihaye ihangiro yuko ivyo birarane byose mu yinga zitatu zo twabihejeje no kuvuga mu yinga zitatu uhereye uno munsi mu yinga zitatu umuntu wese yarishe passport atangorana ifise azaba yayironsa kuko ubu turakora no kuwa gatandatu muzosanga ngaha bariko barakora kugira ngo ivyo muzoshake ivyo nababwira ni ivy'ukuri kuwa gatandatu dukora ukuri kwamye kugira ngo ivyo bibazo biriho twitoreresha nuba rero twebwe ihangiro tuguma twihaniriye nuko nk'ubu ivyo birarane twabikuramo kandi ubu mwarabonye yuko mushake mugene murabe ubu murabona yuko rendez-vous ari za hafi sivyo rendez-vous ni za hafi cyane kari mu misi yahera wasanga umuntu afite rendez-vous y'amezi 2 amezi 3 mugabo ubu na sinzi ibyo byose nibaza ko atayinga nimwe tuwaju imisi 3 umuntu abaronse iyo rendez-vous ico twifuza nuko nko muri izo yinga zitatu canke ukwezi umuntu arije kuriha kuko nababwiye yuko capacity yo kuzikora turayifise twakira abantu 1000 ku munsi tukaba dukora 1500 ku munsi urumva yuko abarishe uwarishe uno munsi canke mu minsi 3 canke nashobora kuyironka iryo ni hangiro twihaye kandi turazi yuko muri ico kiringo tubabwiye tuzobishika hano hasigaye haza abantu benshi barondera izo mpapuro z'inzira cane passport kubera tubona yuko abantu bariko baratembera hirya no hino bagenda kurondera utarataza barondera ico rirenza kujya akunda kubivuga ni byiza rero hari ivyo twumva bivugwa n'ivyo bimwe twibonera nk'ibi nababwiye yuko hari abantu benshi cane n'ibindi ariko twebwe muri iki gihe rero kubituraba ngaha ubu turiko turakora ukuri kwamye ubu ibyo bitabo by'inzira turiko turabitanga kiretse nkuko mwavyumvise twari twabivuze ubushize akantu kaduciriyemo amamashini dukoresha imwe iragira ingorane dushatumara igihe kitari gito dukoresha iyo mashine imwe arico catumye tugira habaho gucererwa kuri bamwe kugira ngo izo mpapuro z'inzira bazironke ku gihe ubu rero ibyo turiko turagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo ibyo birarane byose abo bantu bose barishe kugira ngo bazironke vuba kandi tukabona yuko ngira nko mu kiringo c'iyinga zibiri umuntu wese yarishe passport azba yayironse hariho ibyo twita magishe unike provincial abakorera mu ntara aho rero turakorera mu ntara 10 hariho Cibitoke hariho Bubanza hariho Kayanza hariho Ngozi hariho Muyinga hariho Gitega hariho Bururi hariho Mwaro hariho Makamba ubu muri no misi ya nyuma hariho izindi zibiri baruka guciraho nubwo zitaratangura gukora neza ni Ruyigi na Kirundo aho rero nkuko bikogwa abantu baragenda bakagira bakiyandikisha nkuko byandikisha ngaha ariko natwe ibyo tubona nuko mu ntara zimwe nta bantu bacayo turavye ibiharuro hariho aho tubona yuko bagenda cane naho nyene atari ku rugero rwo ngaha ni Cibitoke ni Bubanza naye handi usanga hari abantu bakubwiye nk'imwaro ugiye kuraba basabye passport usanga batagira no kwicumi mu kwezi ugiye iyo za Kayanza usanga ari bakeya cyane ugiye iyo za Kirundo urashobora gusanga no ku munsi atanu yasavye
ivyo rero urumva si iby'iwacu turabona yuko benshi baza ino iyo harinze haba guteba si uguteba kubera izo za ruguru gusa nako kabazo kaba kabaye muri rusange kuko nababwiye ariko ico turakibona yuko abantu birukira no kurusha ruguru natwe ntitubitahura impamvu batagenda aho ruguru kandi iyo turiko tuzikorera ku gihe kimwe murabyigire kuri ico kinabishije ukuntu bakora muraje uno munsi urugero ruhero ngaratumwe bakora kuja kwifuza murashinjwe ngene bakora cyane bande ikibazo kiriho nuko abo bantu batagenda yo gusa naye handi ibyo dukora ngaha n'abandi nibyo bakora hari kuko urumva none nkaha muraza kuraba twakira abantu barenga 1,000 ku munsi mugabo ugiye imwaro ugasanga nta n'umuntu n'umwe ari ugiye kubaza uraza gusanga ngaha abantu b'imwaro bari ngaho no munsi ngaho no urumva mugabo imwaro nta n'umwe yagiyeyo murumva yuko ibyo atari kibazo ciwacu no kubaza abo kuvuga yuko za ruguru ziteba si byo cyane kuko nibyo kuko iyo tuzikoze baraza kuzitora baje ba directeur batwara ayo majipe ariko kuvuga ko biteba kurusha izino sibyo ico gituma babwira yuko bozisabira aho habegereye kugira ngo boroherwe ibyo bavuga by'amatike n'ibindi bikagira bikabafasha mu bundi buryo ikintu cyose kibera ngaha kibera ku mugaragaro no kuvuga passport igugwa 300 uno munsi murazi yuko kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 ariho bayiduza laissez-passer igugwa 50,050 CPGR nayo igugwa 30,030 ayo niyo mafaranga izo mpapuro zigurishwa turazi neza yuko kandi twarabivuze n'ubu turabisubiramo yuko hariho abantu bitambika imbere y'abantu uno munsi turashaka kuberekana amadosiye harabo tumaze gufata kandi batari bakaho harimo abapolisi harimo n'abandi n'abasivili uno babwira yuko mu rutonde dufise hano nko mu mezi 2 aheze turafise abapolisi bagera kuri abapolisi bagera kuri 4 bari mu mpimba kubera ivyo aba civile nabo indwi bafunzwe kubera ivyo hariho nabandi bagera kuri 15 turiko turarondera kubera twabonye ibimenyetso yuko ivyo bintu babigira no kuvuga rero nkuko muza kubona ngaha passport umuntu ayirihira muri banki nta mupolisi akora ku mafaranga umuntu wenyene wagena muri banki akirihira no kuvuga rero abakora ivyo tuvyita ubugizi bwa nabi busanzwe kuko byinshi twarabonye yuko bitabera no ngaha urorero twabonye tubutanga kandi n'ubundi nibyo dusubiramo jewe mugende kuri Facebook muza gusanga hariho amakonti arenga nk'ibihumbi nka 5 yiwanje jewe mbonima n'amafoto ariko nk'ubu muvuye ngaha muheje kumfotora ngaha ku mugoroba muza gusanga iyi foto nyene ngaha kuri Facebook bamaze kuyishirako abantu bamaze gushira ku ma stati yama WhatsApp yabo bakavuga ati naka ariko aravugana na commissaire general no kuvuga uno munsi hariho ibintu by'ubusuma bibera kuri ubuhinga bwa none ibi by'amarezo sose abantu rero batavyitondeye turabibona turamaze kubona nabaza bakatwitura bibwe muri ubwo buryo abo dushiye kumenya nabandi ko ndababwira ari umupolisi ari uwarwe wese turamushikiriza ubutungane bakamuhana ariko ivyo sinubwa mbere tubivuga twobwira abantu yuko muri iki gihe ca none abantu bogaba bakaguma bagira amakenga ku kintu cyose kuri ibi byo gukoresha ubuhinga bwa none
kuko umuntu arashira kuza ngaha akavuga ati jewe baranye ibyo baciye kuri Facebook. None Facebook ntimurumva abantu bavuga yuko bariko baravugana n'umukuru w'igihugu kuri Facebook, ugasanga bariko baravugana n'umushikiranganje runaka ngo kuri Facebook, kandi ugiye kuraba ugasanga bariko baratanga amahera kuri ivyo. Umuntu akababwira ngo jewe ngo akaguhamagara ku telefone ngo jewe nkora muri presidence, sivyo birirwa baragira ngo jewe nkora muri presidence, ati rero ati akakubwira ivyo ukora. Ivyo hari abantu bariko baravyibigwamo, ivyo ngira namwe bwo biramaze kubashikira. Nta bantu barahamagara bakababwira ati ahari muri limitere n'umuzani nimero iyi ni ivyo ntibarabibabwira mwebwe. Irega abantu basigaye bigwa muri ubwo buryo nyene. Twebwe rero ico duhanura abantu nikiye kandi turashima abamaze kubikora kandi bariko barabikora. Nukuvuga umuntu wese turasavye ibi tugira tuvuge ngaha muze kubishirako ukunyene kugira ngo abantu bavyumve, kandi mubishire ko kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye yuko muri ibi bihe bya none ubwo busuma buraba bakoresheje izi telefone tugendana. Abantu bagire amakenga ku kintu icari cyose. Ivyo biraba abantu bose uko tubona n'abantu bitwa yuko abasirimutse, abantu bitwa ko baciye ubwenge, ugasanga bamwivye muri ubwo buryo. Ejo bundi nagiye mbona umuntu w'umusirimu nakaronda bahaye kugira ngo muze murumva ivyo bintu ngene bigenda, ariko ambwira yuko bamurungitse ngaho gutora passport diplomatique zijya passport zicubahiro. Ambwira ati narinje kuri ya rendezvous nasabigwa n'abakuru. Ndamubaza ati iyo rendezvous ntayo nzisheyo. Ambwira ati je hari umuntu yanterefonye muri presidence ambwira yuko umukuru w'igihugu yantumye yuko mumpa passport y'icubahiro kubera ngo ejo tuzocana muri Amerika, kandi ico gihe nyene umukuru w'igihugu bwaca agenda muri Amerika. Ndamubwira ati jewe uwo muntu ntiyigeza telefone, aca tangura kunyiganira ingene vyagenze. Ambwira ati jewe nari mu biro nza numva, kandi n'umushefu akomeye arambabarira atwara banki kugira ngo nababwire yuko abantu bose bateza kugira ubwenge bakumva yuko ibi bintu by'ubuhinga bwa none bitera ingorane. Ati bantelefone barambwira yuko ntegeza kugenda ejo muri mission n'umushefu. Ati baca barambwira yuko wewe uhava umpa ntuzeye passport diplomatique, ati mbere ati nitike bayinguriye hariya nyene, ati bansabye amahera yo kugura itike, ati niyo amafaranga y'itike nayatanze, ati narinje rero mu mpiyo passport. Ndongera ati mutama ta wewe ntushobora kuba wibwe, ati nta muntu numwe yigeza telefone. Acaranyiganira ingene vyagenze, ingene uwo muntu yamuhamagaye ambwira yuko akora muri presidence. Aramubwira ati rero nyarutsa ugura itike ya business, ati kuko abandi bose bahejeje niwe usigaye. Afata miliyoni 10 ararungika kuri limikashe ku telefone ngo nayo itike y'indege. Muravyumva? Aho rero araje iwanje ugaje kurondera iyo ntuzi, niho yamenye yuko yibwe. Ahamagaye kuri iyo nimero n'ubu iracimije ntarasubira no kuyitora. Abantu rero bariko bibwa muri ubwo buryo. Uko umuntu araguhamagaye ngo hane muri presidence, ahamagara wo muri justice, ahamagara wo mu zindi nzego. No kuvuga rero muri iki gihe abantu bitonde bagira amakenga ku kintu icari cyo cyose ku telefone. Hari abandi birugwa bibwa ukumva ngo jewe ngo ndumupfumu wo mu Rutana. Ivyo ayo message ntimurayaronka mwebwe. Abantu birugwa batanga amahera muri ubwo buryo, agatanga amahera agafata nk'amafaranga ngo haye uwo mupfumu. Hariwo nabonye ngo yatanze ibihumbi 800 haye umupfumu. Ivyo rero twe twarabonye ko biriho, turafise uburoro bwinshi. Abantu bariko bibwa muri ubwo buryo. Umuntu akababwira ati je ngiye kukurondera passport, ngiye kukurondera passport yihuta, muhuriye aho mu isoko kwa Sioni hariya, ugafata amafaranga ugashira kuri limikashi ukamukorera ngo ayo mafaranga ngo yashiriye commissaire general. Abantu bakoresha ubwenge.
twarabonye n'abandi banditse ibitari bike bandika nko kuri jewe ubwanje mu isanzwe kuvuga ibitagenda neza namwe bwamenyesha makuru kuvuga ibitagenda neza si bibi hajya ikibi ni umuntu avugana tubiri canke dutatu yuravye ivyo umuntu ariko arandika urabona yuko hari akandi kantu aba ariko ararondera kuri uwo muntu naye ahandi umuntu afise ikintu kitagenda neza kukivuga nta ngorane nimwe none kubera ko atayibwira ciye wabo bantu bagenda kuvyandika gusa narabahaye nimero yiwanje none muri mwebwe ntihari abahora bantelefona bakambwira ati jewe ndafise urgence canke ndafise tukabigira mugabo abo bandi bagenda kugira umenga hariho izindi nzego zitazi none abo bantu babarondera iki inimero n'ubu musubira mu yitange mugenda hajya kwirema musanga imanitseho nta muntu n'umwe ashobora kutwitura afise ingorane ngo tureke kumutunganiriza ivyo ntibishoboka 15 n'abandi abantu baraza kavuga ati jewe naraje ngeze hajya kwirembo hariho umuntu yambwiye yuko bigenda ukuntu mugabo birangira anyivye n'ubu mugende mubabwire ubufisi iyo ngorane abivuge agende abitubwira twebwe agenda ahariho hose aho ndababwiye agende abivuge kugira ngo uwo muntu dushobore kumutunganiriza ivyo rero sino kugira ngo twobihakana kuko ivyo turamaze kubona ko bibaho mugabo ikibi nuko nabo bagenda bagaca bafata babeshira abantu jewe nkuko nababwiye kuri ntutse kuri ibyo bya Facebook n'ibindi twaramenye yuko hari umuntu umwe ashobora kugenda akagira konte 15 ari umuntu umwe kuri Facebook ari umuntu we yazigize kugira ngo agende kugira kwararaza commissaire general ari umuntu umwe gusa afise konte 15 ivyo twarabibonye akagenda agakereye konte imwe agakereye ari umuntu umwe akagenda ku konte imwe akavuga akandika akaja agenda ku yindi akiyishura akaja agenda kwigira gatatu akandika ibindi agenda kwigira kane gushika kuri 15 ahagaruka kuri imwe ya mbere avuga umuntu umwe gusa kandi bahawe amafaranga n'abantu ivyo turabizi rero kuri ivyo kuvuga bitagenda neza si bibi mugabo ikibi no kurengera karimbi abandi dufashanye rero mugene mu bivuge mu nsamirizi mu bimenyesha makuru umuntu wese yarashikiwe n'ico kintu aze atubwira kugira ngo dufashanye gufata abo bagizi bana uko iminsi yagiye iragenda niko twagiye tubona abantu mu by'ukuri bagurirana ku rugero rudasanzwe kandi namwe murabibona hajya ku buryo bubisige bitunanira bikatugora no kubakira kuko baza ku byinshi murabona ahantu hari abantu 1000 biragoye ko nico gituma twobabwira kugira ngo baze baraza kurajya amasaha nyene umwe wese abafise kuri rendez-vous kuko ibibanza tuba dufise twateguye muraza kuraba hajya hasi ngaha hanze hari ihema twari twateguye y'abantu barindiriramwo mu gihe babarindiye yuko abantu babakiye mugabe ivyo tubona nibiye nuko nk'umuntu afise rendez-vous ya saa 9 aza mu gitondo agaca yirwa ngaho ibibanza byariho byo kwakira kuko umuntu wese bafise isaha ashikira ko ngaha none umuntu afise isaha ya 2 ukabona umuntu afise isaha ya 10 saa 9 saa 8 agashika saa 2 saa 3 murumva yuko abaje gutera muteye haje ngaha nivyo muraza kubona hajya inyubakwa turiko tugiramwe inama ngaha twari twatekanije yuko muraza kubona hajya turaza kuhabereka aho dushaka kubaka ahantu hanini abantu bose barindiriramo mugabo mu kurindira twohanura abantu yuko bogira ivyo umuntu afite isaha ya 2 tubabwira yuko yoshika imbere iminota nka 15 mugabo ntagira umuntu afite rendez-vous saa 8 ashika saa 2 saa 3 kugira ngo yirwe yicaye ngaho naha muze kuraba hajya hariho ufise rendez-vous ya saa 10 ari ngaho no munsi ari ngaho isa hariho amadosiye menshi ahagwarikwa
kubera imvo nyinshi, habeho imvo nyinshi. Hari gihe umuntu yahejeje kugira gufotogwa yamaze kugenda babona yuko dosiye yo hari ikintu kibuzemo, canke ugasanga nk'izina ryiwe ryanditse nabi. Benshi rero hariho abakoresha amatelefoni, ico twabonye hariho abashirako amatelefoni atanabaho, ukabona yuko hariko inimero y'itelefone ibiharuro, mugabo iyo ugasanga si ibiharuro by'itelefone, akafa gushirako gusa ibiharuro, itelefone bisi ibiharuro bingahe, agashirako nefu agaca kubitako ibindi nyuma agashashirako, wagenda guhamagara ugasanga iyo telefone ntibaho. Iyo uhamagaye kuri iyo telefone naho ugasanga si yiwiwe, uyu muntu rero biragoye kugira ngo iyo dosiye yiwe twishore kugira. Nico gituma duca twandika kuri dosiye yuko umuntu ateza kuza. Iyo aje kubaza rero yuko passport iwe yakozwe, niwe baca bamubwira bati wewe hakenewe yuko ugenda gukosoza iki canke kiriya. Nukuvuga rero iyo bakosoye ico kintu ciwe nta kindi yuko passport yiwe icigenda gukorwa, nta kindi kiba gisigaye. Niyo ushitse ntumenye ko habaye gukosha icagenda kuko si bose antuka jeyo kayanshikiye. Nababwiye yuko ikibazo kiriho, urafise email wewe, watanze telefone yihe? Ico tumaze none ubuho waje tuca tugiheza nta ngora. Ubu tuca tugiheza, urumva umuntu yataje nababwiye yuko hari gihe bigora ko tumenya. Gora twandika niyo telefone duhamagaye kugafata echantillo ya dossier nka 10 ugahamagara kuri zijya nimero usanga ati atarizo, cyo ugasanga hitavye undi muntu akavuga ati jewe si jewe nayi namutije telefone, sivyo. Mugabo iyo umuntu aje turamwakira, jewe nakira abantu nk'abo ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane, kuva isaha 9 gushika ku mugoroba abo bantu bose baje baheze. Ibyo no kubera iki? Hari amadosi usanga agoye, bisaba yuko tugira uwo muntu tumubona tukamubwira impamvu niyo dosiye yo yahagaze. Ibikunda gushika nibiye nuko hariho abantu baba basavye nka passport ya kera, yarasanze afise passport mugabo aje gusaba iyindi ugasanga yahinduye ibintu, yahinduye imyaka, yahinduye aho yavukiye, yahinduye amazina. Ivyo rero iyo uje gusaba yigira kabiri bica biboneka. Uwo muntu rero birakenewe yuko aza gasigura impamvu yahinduye ivyo bintu. Hari ababihindura kubera musanze urumva yuko bitemewe n'amategeko, bakabihindura kubera bashaka kugira ibindi bintu. Uno munsi hariho ikintu twababwira, muzokumva nabo bantu bavuga yuko ama passport yabateba batazi n'impamvu, kandi mugabo baba bazizi ko ari kwigirisha. Uno munsi turabona ikintu kidasanzwe kiriho ubu, aho ku munsi muzogenda hajya muri peji, hajya muri Commissariat General ya Police Judiciaire, mugende murabe abantu basaba rujya rupapuro bita attestation de perte yuko passport yabo yatakaye. Ku munsi barashobora kwakira nk'abantu barenga 500 bavuga yuko passport zabo zatakaye. Umuntu passport yayironse no munsi mugabo haciye nk'inga 3 agaca agenda hajya akavuga yuko passport yo yatakaye. Ico twabonye ni iki? Nuko bibatari ivyo, no kuvuga aragenda muri aba bashaka kugenda kurondera ubuzi iyo hanze yuza mu bigo by'abarabona handi, akagenda muri ajya ma societe agira bijya bya recruitment, agafata passport yiwe akayitwarayo, sivyo? Ayitwayo baba bamwanditse yuko yasabye akazi arindiriye kuzogenda. Iyo abonye rero bitevye acagira amayeri agacagenda hajya mu gipolisi
gusaba iyo attestation de perte yuko passport yiwe yatakaye kugira ngo azogende ashire mu yindi gira kabiri kugira ngo aho bizonyaruka abari hazoca agira ashobora kugenda. Ivyo rero ntivyemewe n'amategeko. Nico gituma umuntu wese kandi bicayiboneka kuko kenshi iyo aje kurondera ipassport gira kabiri hari gusanga yahinduye n'ibintu ugasanga yahinduye imyaka uko bavuga bati abagenda muri ubwo buzi usanga bose imyaka iri hagati ya 25 na 30 ukazona rero nk'umunyokuru imyaka 50 aje gusaba passport yahinduye yishize ku imyaka 15 20 hamwe no ubiravye no ku maso bica biboneka. Izo rero nyinshi turazihagarika kugira ngo uyu muntu abanze asigure iyo yindi passport yagiye he. Murumva ubwo rugero ko ari runini cyane ejo bundi navuganye na commissaire general wa police judiciaire arambwira ati hari umuntu yaje kuyisaba aje gusaba attestation de perte muravyumva akaba afise kajya gafaride umuntu agenda na karimwe amadokiyo ashika imbere yiwe ya commissaire general baravugana aramubwira ko passport yiyo bayibiye mu modoka bayibiye hajya kwa Sioni hanyuma sinzi cace kimugora commissaire general acaramubwira ati banzu gene undirire hajya hanze hariya nca ndaguhamagara twandanye tutugira wa muntu acayibagira ya faride aho nyene yari yicaye. Commissaire general ahamagara wa muntu aramubura mugabo agiye kuraba muri ka gafaride asanga ya passport yari gusabira yuko yatakaye irimo ngaho nyene yarayifise ubwo nyene. Murumva ibintu nk'ivyo ko ari ibintu bitajyoshe. Nico gituma rero aho bose mwumva bavuga yuko ngo passport zacu zaratevye ntibaziduha turafise nyinshi murashaka kugenda hariya tukabereka amadosiye ni menshi cyane. Nabo rero usanga bagira ibintu nk'ivyo kandi bitemewe n'amategeko ugasanga nizo ziba zatevye. Turumva yuko hariho ubuzi buriko buraboneka hanze kandi ni vyiza yuko abantu bagenda kurondera nkuko babivuga kurondera ubuzima niko babivuga ariko twebwe turabona yuko ari ku rugero runini cyane n'abantu bose nta munsi numwe ngaha hadatonda abantu barenga 1000 ku munsi naho nyene aho urumva ico 1000 no kubera ya marandevu tugenda gututanga naye handi igihugu cyose kiba kiri ngaha no twebwe ku rugero tugezako uno munsi turabona yuko impapuro z'inzira turiko turazitanga ku rugero kuvyo dushoboye uko bisanzwe kiretse kaje nababwiye kaduciriyemwo aho habaye kujya gucererwa kubera impamvu nababwiye. Abantu rero barafise iryo shaka yuko baronka urwo rupapuro rw'inzira kubera bumva yuko ubwo buzi buriko buraboneka hirya no hino mugabo uko avyumvise agaca ashaka yuko acayironka ubwo nyene kandi bidakunda kandi hariho abandi bari imbere yiwe. Ibyo turiko turakora nibihe rero nabagiye yuko nk'ubu ipapuro ibitabo by'inzira turabifise turaza kubereka mugende mwenyene mwirabira mu maso murabe n'amastatistike dukora ku munsi turakora passport ziri hagati y'1500 n'ibihumbi 2000 ni nyinshi nta hantu na hamwe biba nukuvuga twe dukora ku rugero rwo hejuru cyane. Nico gituma mbere uzosanga n'izo mashini zacu zipfa n'ingoga kubera iki kubera tuzikoresha ibirengeye. Narababwiye yuko izi mashini zikora izi passport zikora kujya kwizindi imprimante irushe irashuhika ikagira. Twebwe rero ikibazo kiriho nico nyene abantu ni benshi bazirondera turiko turakora twebwe bishobora byo nk'ubu narababwiye yuko kuva mu bihumbi 2020 twakoresha passport ibihumbi 15 ku mwaka sivyo ku mwaka 2020 15 ku mwaka mugabo izo no munsi tuzikoresha ku kwezi kumwe sivyo. Murumva yuko kandi n'ubundi baguma biyongera
abantu baguma biyongera kandi kuri twebwe si bibi ifo yuko nuko abantu bagira ubwo buzi bubonetse abantu bogenda kugira kurondera abantu rero bagire baze bararondera izo mpapuro z'inzira hakiri kare mugabo ico turiko turakora ni ico kandi nkuko muza kubibona turiko turakora n'ukuri aho tugeze twarasavye kandi biriko birakogwa yuko twongereza ubu imashini zo gukora kandi abaturongoye barabitwemereye yuko tugiye kongereza izo mashini muri bije iri kirategurwa y'umwaka uza hanyuma nababwiye yuko muri 2020 twakoresha 15 ku mwaka muribuka yuko mu za 2021 na kabiri twavuye kuri ivyo 15 twakomanda 2020 tugena kuri 50 tuzi yuko ikibazo twagitoreye inyishu naho nyene biranga ejo bundi turongereza dushira ku 75 ku mwaka izo dukomanda ubu naho nyene vyanse twabonye yuko 75 ku mwaka bidakwiye sivyo ubu rero mu makomande twagize twaciye dusubira tugizana kabiri pasiporo twahora ubu twagize ibihumbi 150 ku mwaka nizo komande turiko turagira kugira ngo turabe yuko abantu twogira twozibaha nkuko babishaka ariko mu by'ukuri twe turiko turakora mugabo urumva yuko abazirondera nubwo bashaka kugenda ubwo nyene kubera ako kazi bakumvise yuko kabonetse ubwo nyene kuko wewe hari gihe abatana imigambi yarafise yo kugira yo kugenda kurondera ku kazi mugabo nko yumvise ati hari umugenzi yashitse Dubai yandonkeye akazi yambwiye ati muganyaruka kuwa kabiri ingo none umva kuwa kabiri yo cayikura hehe naho rero urumva baca kubiti n'amabuye bimwe mwumva hajya bivugwa baca bagenda kurondera abakomisiyoneri bavuga ati ndabira hariya kandi bidakunda bari imbere yiwe nabo reka rero turiko turakora turindira abantu batekane hanyuma tugire dukore ku rutondo uko abantu babaje nuko twe twobivuga iwe ko ndumva aho ni gahe kuvuga cyari mu gihugu cyose kuko nasanze muri kumura nakubwiye mu gihugu cyose kiretse uno munsi ahantu cibitoke bubanza bururi na muyinga tuzi ko ari akabazo k'ubuhinga ahandi hose bikora kuri kwabo none abo bantu kube genda mubazi mwaro mushaka mubazi mwaro ati uno munsi haje abantu bangahe sivyo genda mwibarize yo mwebwe nyene canke mumanukeyo mugende aho mu ntara murabe none ko atari twe tubatwarayo genda imakamba muzoza imakamba aho n'imitendo usanga ari benshi gatowe mugabo ugenda ibururi nta n'umuntu n'umwe ubasanga bamanutse none kubera iki batagendayo muragenda namwe umuntu mubazi impamvu batagenda hariya kuko mu tuzikora nukuvuga turakora izino uno munsi ejo tukagira tugenda bazirongera igihe kimwe ico rero urumva yuko atari ikibazo ciwacu hariya ruguru ugiye nko mu Kayanza nta muntu n'umwe ariyo mugabo haruguru nubwe nturabe hagiye baruzuye haje kubera ujya ntuza hajya kurya buhinga hajya tubazisabira habahuguruye sivyo habahuguruye umuntu wese asabira ahashaka nuba n'umuntu apfa ngahe Bujumbura nk'ubu tuvuga nka wewe uri mission uri uduze nk'ingozi hariya urashobora gusabirayo nta ngorane umuntu wese asabira ahashaka apfa kwerekana zijya mpapuro baramwakira murazi yuko ubu mu gihugu cyose bakorera muri indinganizo nshasha mu gifaransa bita découpage administratif muri zintara zitanu kandi murazi yuko hahindutse byinshi ariko kuri twebwe nta ngorane n'imwe bitera kuko burya muzorabe kuri passport ntibandika intara canke commune bandika umutumba umuntu yavukiyeko muravyo hajya kuri karanga muntu urabona yuko barandika ko yuko amazina bakavuga bati umusozi commune n'intara hajya kuri passport rero twandika
ujya musozi ijya misozi rero ntiyigeze ihinduka hamwe hamwe noho rero gushika uno munsi n'ufise bijya vya kera kuko turazi ko araba bifise nta ngorane n'imwe turagira turabakira ariko muri rya platform nkuko mubivuze ibi by'imisozi n'intara byose ubu turiko turabihindura ubu nta kibazo na kimwe biteye hanyuma uvuze uti ikiringo bisaba kugira ngo umuntu yaheje kuriha bisaba umwanya ungana iki kugira ngo aronke iyo passport yo canke ico kindi yasavye mu bisanzwe atari ico caduciriyemo cuko hari igihe umuntu apanga ugasanga hahadutse ibindi bintu twarabagiye yuko mu misi yahera imashini imwe yari yagize ikibazo bisaba yuko abantu bava hanze baza kuyikora no kuvuga rero iyo habaye akantu nkako kugira ngo dusubire ku murongo bidutwara umwanya munini cyane nuwaciye nk'umunsi umwe wonyene gusa tudakoze biratera ikibazo gikomeye uca tugenda turagira buke gushika aho bya birarane byose tubanza kwikura nk'ubu mu kanya nariko ndaraba twihaye ihangiro yuko ivyo birarane byose mu yinga zitatu zo twabihejeje no kuvuga mu yinga zitatu uhereye uno munsi mu yinga zitatu umuntu wese yarishe passport atangorana ifise azaba yayironsa kuko ubu turakora no kuwa gatandatu muzosanga ngaha bariko barakora kugira ngo ivyo muzoshake ivyo ndababwira ni ivy'ukuri kuwa gatandatu dukora ukuri kwamye kugira ngo ivyo bibazo biriho twitoreresha nuba rero twebwe ihangiro tuguma twihaniriye nuko nk'ubu ivyo birarane twabikuramo kandi ubu mwarabonye yuko mushake mugene murabe ubu murabona yuko rendez-vous ari za hafi sivyo rendez-vous ni za hafi cyane kandi mu minsi yahera wasanga umuntu afite rendez-vous y'amezi 2 amezi 3 mugabo ubu na sinzi ibyo byose nibaza ko atayinga nimwe tuwaje iminsi 3 umuntu abaronse iyo rendez-vous ico twifuza nuko nko muri izo yinga zitatu canke ukwezi umuntu arije kuriha kuko nababwiye yuko capacity yo kuzikora turayifise twakira abantu 1000 ku munsi tukaba dukora 1500 ku munsi murumva yuko abarishe uwarishe uno munsi canke mu minsi 3 canke nashobora kuyironka iryo ni ryo hangiro twihaye kandi turazi yuko muri ico kiringo tubabwiye tuzobishika